Ndabaye kaze mu biganiro cyacu tugwaruka ikica kuri Impamba TV kandi ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Papa Teddy muri kumwe mu kino kiganiro some ijambo ry'Imana. Icyo cya mbere Paulo yandikishije ngo Korinto 16 kurongo 13 aho niyo ngomba kubasangiza kuno munsi mu kino kiganiro cyacu gwaruka. Havuga ngo mwame mugavye mushikaye mu kwizera muba abagabo mugira inkomezi. Harimo amajambo ane mwame mugavye mushikaye mu kwizera muba abagabo mugira inkomezi. Muga muri amajambo yose ane tubugana tugwaruka mu cyamu bitora ngiye kwabwiriza ijambo ngo mube abagabo. Mube abagabo. Ndagasubiramo kandi mube abagabo. Iki ni kibazo abantu benshi bakunze kwibaza cyangwa nyuma nibaze bakanavyitiranya ati jiwe ko ndumuhungu ndumugabo, jiwe ko nubatse ndumugabo. Ariko uno munsi muri kiganiro n'ibintu bizokurikira zogerageza turabire hamwe twisunze ijambo ry'Imana kuko yoyo ariyo yaturemye irazi icyo yagumvye icyo yashiye ko umugabo ko yokora ko yomera ko yoshikako. Uravye umuntu acapa urashaka kumenya ati uyu muntu yacafye ibi afise ivyumviro yagomvye gutanga. Niyo turavye ivy'Imana yaremye tukaraba imisozi ibiyaga ibitandukanye byose tukaraba n'umuntu turabona yuko umuntu yari mu buryo butandukanye kandi bwiza kandi ivyo tubonamo ukomera kw'Imana. Niyo ndavye turi mu rusengero abakozi b'Imana abaririmbyi bashaka no mu migwi itandukanye dufise impano zitandukanye. Ico namabona kigaragaza ukomera kw'Imana. Ubwo butandukanye bwacu Imana ikora mu rujya kujya, Imana ikora mu rujya kujya, Imana iza cyane gose. Mugabo Paulo atuzaniye ijambo kandi ntaribye abantu atari abagabo. Harimo abagabo ashaka na benshi cyane. Mugabo agati mube abagabo. Ni gute umuntu abo mugabo? Ni gute umuntu yo mugabo? Byukuri turabagabo canke turabantu bubatse gusa, turabantu bagize mariage turabantu bagomba kubaka. Ni gute umuntu abo mugabo? Nagerageje kubaza abantu batandukanye mu mico itandukanye haba abagabo canke abagore. Bamwe bose bafise ingene batahura kuba umugabo icarico. Abagabo arabambwiye ati kuba umugabo nukuganza ukaganza umugore ikintu kitari naco. Uravye umuco ijambo ry'Imana cyazo kivuga mu biganiro bikurikira. Abandi bagore ati umugabo ntuzane ishashe, abandi ati umugabo n'umuntu akomeye n'umuntu intwari n'umuntu agira ashoboye gukora amabanga yubatse neza. Uyu niwe mugabo abantu bagarukiza ngaho. Uravye n'abakurambere bashaka kugira ati muri umuntu wavuga ijambo neza, umuntu azi imico myiza akurikiza, umuntu w'urufasoni, uyo niwe mugabo. None ijambo ry'Imana ryoyo ritubwira iki ku mugabo? Kuba umugabo nagomba kubasangiza bino biganiro tugiye kurikiranya cyane ibintu bizobafasha kugira ngo umuntu acike umugabo abo umugabo canke novuga kandi nk'ibintu bishobora gufasha abagore bashobora gutahura abagabo. Haleluya. Iza mwe murazo dufasha ku buryo umuco jambo ry'Imana uzotumurika cyane tukabona ico waturemye yagomba ko tukora. Naratoye kuganyu abagabo bari muri Bibiliya nabo bashaka kurabira ku bandi batandukanye. Narabiye ku mugabo wa mbere yaremwe Adamu, zomugira ku bintu bishika bitanu. Narabiye kuri Mose, ndara kuri Aburahamu, ndara kuri Elukana, kuri Gidiyoni no kuri Paulo, na cyane no ku mwami wacu Yesu Kristo kandi afite yatwigishije uko yabaye hano hantu akaba muri twebwe nyene. Mere kuri Adamu kuno munsi ikintu kimwe bakubasangiza nuko tugisa umugabo akeneye umufasha. Ico naco tugisanga mu jambo ry'Imana Itangiriro 2:18. Dusome izina rya Yesu. Itangiriro 2:18 haravuga ngo Uhoraho Imana aravuga ati si byiza ko uyu muntu yibana wenyene, hinge ndamuronderere umufasha bikwiranye. Usoje ijambo ry'Imana neza
umva yuko Imana yabivuze ngo si vyiza, ariko hejuru yari yavuze ko ari vyiza kurema, yeje kurema ibintu, yeje kurema gusha imisozi, gusha ibintu byose byagirema, yagivuga ati ni vyiza. Imaze no kurema abantu ba mbere ati ni vyiza. Mugabo usomye hejuru kuri 15 muri ico gice cya kabiri nyene, ona yuko Imana yari yateruye umuntu iramushira mu itongo ngatari rime arikorere. Kandi usomye munsi 19 ona yuko Imana imaze gufata ngo si vyiza ko umuntu ibana wenyene, umuntu yashize mu itongo kandi umuntu akora kuri iryo tongo. Hanyuma Imana kuri munsi Imana kuri 19 ikacivuga ati ikimucisha imbere ibikoko byose, ibikoko kugira ngo avite amazina, kandi cyo yaragikoze Adamu. Ariko muri ibyo bikoko byose yise amazina, nta na kimwe yigeze abona tumwe n'umufasha, kuko nakare byaza biri 2 bibiri kimwe cyose ni kigenzi cyaco. Habona yuko asigaye wenyene, itongo ringaho, ibikoko biringaho, byose biringaho, mugabo Adamu asigaye wenyene. Imana niyo yavuze ngo sibiza ko umuntu ibana wenyene. Mani majambo umugabo n'umuntu ayekana uko gushaka umufasha. Mvuze umufasha siba mvuze umugore gusa. Umugore n'umufasha biratandukanye. Shaka kuba umugore bafatwa umugore ujya mu mwana muhira, byara abana, agufasha muri mugendana imyaka mukora nka business itandukanye. Ariko Bibiliya ntiyavuze umugore, umufasha. Mu mugore yakwiye kuba urwo rugezo rw'umufasha nibwo umugabo akeneye. Nibwo umugabo akeneye urwo rugezo rw'umufasha, nibwo umugabo akeneye, kuko hari impamvu arukeneye nyene, bya ntagume wenyene, ntagume yumva ko akehaniwe. Aronse gusa umugore ko muri wovyara abana, mugabo akaburamo ubwo bufasha. Benshi nibo ingo zisambuka, kuko niyo ababaye ntaronka n'uwabibwira, niyo afise ikibazo ntaronka n'uwabibwira, kubera yuko afise umugore ntamubona nk'umufasha. Rero ikintu ca mbere nagomba kuzirikana cyane nuko umugabo akeneye umufasha. Si byiza ko umugabo ibana wenyene, ico gihe arigiye kigira bikagaragara yuko akeneye umufasha. Mu gihe wewe utaramutora, utarongora, urakeneye mu byo utora uramo byose, urakeneye umuntu azokwera umufasha, atari umuntu azokwera umugore gusa, cyangwa umuntu azokwera umuntu umenga uje kuganza munsi. Kandi bavuze umufasha, ibintu birakunda gucanganya cyane. Umufasha si umuntu atatashoboye kuguha, ariko n'umuntu swat mungana cyangwa agusumba ubushobozi, kuko niwe ashoboye kugufasha muri uwo mwanya. Imana ishimwe cyane. Uko mu bikoko Imana yagombye kweka Adamu yuko yoyo Adamu akwiye kuganza ibikoko, kandi Imana yagombye kwekana yuko mu byari bimwe byose atanumwe basa muri ibyo bikoko birenganye. Nico gituma yarakwiri umuntu amufasha kugira ngo kumbe banasabikanye kuganza ivyo bikoko, kuganza iyo si, kuganza izo biyaga, akeneye umufasha. Rero uwo kuranyumviriza, washaka kuba uri umusore utarubaka, wacari umwana muto muri muyabaga utaragira kubaka, menye yuko igihe nicagera azagera igihe ukeneye umufasha. Nurondera umugore uzondera umufasha, kandi ibi byofasha n'abantu bageze mu rugo. Mbega uravye umugore wawe umuntu nk'umufasha, n'abantu baze kubaka cyangwa n'abandi batarubaka bakoga, bakaraba bakumviriza no biganiro uca kuri Mamba TV, bakaba byukuri uwo turi kumwe n'umugabo koko arakeneye umufasha, cyangwa akeneye umuntu baryamana, cyangwa akeneye umuntu basura kuri plage gusa, cyangwa akeneye uko akeneye umuntu bomana nakanya gusa bafinata, ariko n'umuntu akeneye umufasha. Iyo ni ijambo ry'Imana. Wowe kuranyumviriza, igihe cyose ukeneye umufasha urabisaba. Hari uburyo bigenda, hari n'uburyo bikogenda. Uvuga ati umuntu akeneye umufasha, agenze nzoguma akanyarigabo, jewe nashaka umuntu gusa tuzovyarana ukabiheze.
utarashika ahantu iki gicapo cy'umuntu wa mbere Adamu, utarashika ahantu umva ko ukeneye umufasha mu bintu byose, ukeneye mu bantu bose baremwe ari umuntu akwiye gufasha kuganza kumbure iby'Imana gwe byose gushikako, n'ibindi byose yaduhaye kuganza mu by'Imana, maze ko yaduhaye kuganza ikirere, kuganza ibiyaga, kuganza iyi si, kuko kitashizemo umuntu no kumuri akeneye umufasha bafasha kuganza ibyo byose. Uvuga ati umuntu akeneye ubufasha aba agize ubunyantege nke. Oya, umwami wacu Yesu Kristo yarakeneye ubufasha hano ku isi inshuro nyinshi. Hari aho yasaba kuba abigishwa baja gusenga, agaturanga bakaja kumufasha gusenga ku musozi Getsemane, ahandi agiye yikoye umusaraba, agiye vyanse gose, ako Simoni umunyakurene araza aramufasha. Ni biza yuko uronka umuntu rero ushobora gukonfia ibanga ryawe. Kimwe mu minezi nabonye ngaha mu isi nuko ushobora kuronka umuntu ushaka kukonfia ikawa cawe, ndababaye, ndasimeze neza, ngononokewe, ndafise ikibazo, ko kuri inyuma mu mugongo nta muntu ashobora kwibona, ariko wabona n'abandi. Abantu bavuga mu cyacu ikirundi yuko amaso y'umugabo nyine atemba ajya mu nda, umugabo agasohoka kandi utaramunda ugatara uyuboze. Bivuze ko mu vyukora byose, wowe mugabo, wowe musore, twine kugera ahantu uva ko ukeneye umufasha, atari umuntu musamba, atari umuntu mujyamara, atari umuntu uje gusaba kwegera ko ukeneye umufasha. Iyi ni ijambo ry'Imana riko adufasha gutahura neza ico dukeneye muri kino gihe. Abandi bagabo bavuga ati jewe nkeneye Imana yonyene, iyo nkeneye yonyene. Wewe nusumba Adamu yaganya n'Imana mu buryo bwose butandukanye, yari kominyo ikomeye cyane, ariko byaragaragaye ko arakeneye ubufasha nakwiye kwibona mwenyene. Icigwa cy'uno munsi nakuyemo Davye Adamu, nkaraba n'iri jambo yuko atari biza ko akeneye umufasha, nakwiye ko tukwiye kuba abagabo twemere yuko dukeneye abafasha, hama kugira ngo dushobore kubakira. Mu gihe cyose utarumva yuko ukeneye umufasha, nubwo yoza nazo mwakira, nuzumenye ingene umufata, uzokamva ko ari umuntu ataca kumariye, uzokamva ko ari umuntu wowe uje gutegeka, we uje amengaje kwera umukozi, akose umukozi no mufasha ku buzima bwawe. Mwarahezagiwe cyane, nivyo nashoboye gushikako mwe muyera akomeze kuyikwagurira, nawo butambuka ikiganiro cy'ugwaruka, tuko turabira hamwe ingene umuntu aba umugabo. Cyose ijambo Paul yavuze ko tukiye kuba abagabo, tunatura abagabo ngo tuba abagabo. Imana bazagiye cyane, twashaka gusenga Imana mu izina rya Yesu. Ndagushimiye kuko wewe uzi vyose, niyo waturemye, ni wewe wadushizeho, ni wewe uzi amahoro agishira ahatandukanye, aba ku mugabo aba ku mugore, udushoboze muri kugutahura uruhara rwacu kugira ngo tube uko ijambo ryawe ryari ryagenye ko riba. Ndabona ko duko turasubira inyuma mu itongo rya Edeni, umuntu ataracumura, umuntu ataratakaza connection na wewe, umuntu ataratangura guca inzira ziwe, udusubize aho muri originalite y'ibintu, udusubize mu gicapo cya mbere cy'imiryango wari wagombye ku bintu bigenda neza, cy'amahoro atandukanye mu miryango. Udushoboze n'avuto kushoboza ariko ugushaka Mana, dukeneye ko dukeneye abafasha kandi dushobora no kubakira, udukorere mu izina ryawe gira Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe cyane.